ihangana umbwira ngo byagoranye ndemera ukwa kabiri nguko ukwa gatatu kwitera gushika ku mezi ndwi ubu rero ngo urakongera kuri kwezi wibaza izikaro ziri ngaha mw'iyi nzu ko mu kuzishyiraho nagiye kwandikira amani imbere y'abantu zero babarira basuku kumwe gusa babarira tugire kuko umviriza jewe nta kigongo mfise bagishize ku ibarabara hariya umumotari anzanye niwe ngenda gihaye nakimusigiye umviriza rero siko we jesi ndiso Nukamura muzu yiwanje cyangwa muza ukugariramo mutariho sohoka mungire mu nzu nabihanganiye kenshi harageze ko mumvira mu nzu mugende babarira dufise yo kumwe gusa mugenzi babarira bakubwiye babwiye ko badafise yo baja bose baca baza mu rugo rwa Felicien inzu yubatse ku mafaranga yiwiwe ngo baje kuba nko kubo Jasini haisere ngo fasha ba sohoka tekera mumvire singiri yonje amabarira uko kwezi kumwe gusa kwanza we uku kwezi kumwe uzondi kisuma urusuma gusa witi wandiba oya uzoyari huyakuye uzoyari huyakuye he uzoyari huyakuye ntitetereza Imana nakurikiye ntitetereza zoyaronka nukuri barakwirukanye mu kazi wakora muri banki barakwirukana kubera ubusuma ubunyonyezi bw'iwawe none waje kuba muri banki barakwirukana ugira kwiheza mu nzu yiwanje wewe haguruka tekera ibyo wese mbabarira mbabarira gose nyakubaho girira imbabazi dufise yo girira imbabazi mana mbere mana seruka ko mana yisa bomviriza jewe kigongwe ntanze sikubwawe wewe ko umusuma kandi n'umubeshi wewe uri umubeshi ni kugaba abana ba Imana igukumugisha mugabo nakoze naguha ni misigi ibiri ntaco niyo urakoze ni kuvuga ko hirya ejo ntacyo rakiwe hageze igihe twarasohoka n'ikintu iki n'umukubuza muzosohora ngaho muzosohora urakoze Imana igukumugisha ubu ndagiye nzogaruka ndimo Imana igwezagire Imana igukumugisha none bera nawe mama nabuze amahera y'ishuri none bera nawe wabwira nyakuru wawe ntiyari kuguha amahera n'amahera abuze nkajya mama hari amahera abuze yadugize ngo tuyame mama Yana mubwira araguhereza uriho ishure ubandanye wige hama nzoyamusubiza Uwe mana ndagowe mama ubu buzima turaburambiwe base bera we bera yanubwira nyakuru basa guhe n'ikiro kimwe cy'ibiharage n'ihembo abana bera mama nanjye ndishwe n'inzara mana ndambaye ibara nawe wahajya n'injya ziri muri rujya rwo nawe urashonje bera yo mana ndambaye ibara umviriza rero bana ndababwire ingo ndababwire umviriza ndababwire ndasigaje agafuga keya kifu y'imyumbati siko ndasigaje agafuga keya k'imyumbati ngira ndabagirira umusururu sivyo genda utoragura udukwi sivyo ducane ku mashiga hama nawe genda usabire umunyu sivyo genda ubaze kumubanya guha umunyu basi dushire mu buyi sivyo dushire mu musururu bana banje nimupfa nta muntu birarabe bimugabo ntimupfa ntaco bitwaye hogi tugenda ngenda bagirira none manu urahari canke ntuhari ntabwo uhari ni bubeshi nibyo abize bivugira Imana iriho ngirane baragihajya kwasenda akabesha abakozi b'Imana ku Imana iravuze imvuze iri hehe n'indarayibona uko imeze ngo Yesu yarazutse ninde yamubonye ububeshi bw'abantu bubasha mwa kino gihe none nububeshi baraje ngaho bakibeshera bakavuga ngo Imana iravuga bakavuga ngo Imana iriho iyo bihari ntibibona ibibazo ndimo ntibibona ingorane mfise n'ukuntu abana bagira bampireko n'inzara iyo Imana iri hehe reka sha baraje ngaho bakavuga bakabesha bakagirana ayo mariruri ndambaye barabasha ese kubura abana bishwe n'inzara abasha ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo ntitugiganyire ibyo turya n'ibyo twambara iryo jambo ni iry'ububeshi none basha Yesu ashimwe madamu Yesu ashimwe
Yesu ashimwe. Amen. None nawe ugenzwa n'ibiki? Jewe kuba nje mu rugo rwawe sije nizanye. Uzanye ijambo ry'Imana. Urafise ivyo uje wikoreye nagira n'ikiro cy'ibiharage uje unzaniye. Ibyo nzanye bisumba ivyo wibaza. Nari ahantu ku musozi gusenga twe n'abandi badamu. Twaduganye imitwaro yacu. Ariko Imana ntihwanye n'umuntu n'umwe. Aho kuraba ibyo twebwe dukeneye yaciye ibona wowe ibyo ukeneye. Nigana n'ikiro cy'ibiharage kurundi. Ndihuta kuko abandi ndabasize inyuma. Imana yampaye ijambo riri mu gitabo cya Yesaya 43 uhereye kuva ku murongo wa 18 na 19 zo gushikana ku wa 21. Nawe urafise ivyo mvuga ngaho. Ndakwinginze akanya gato unyumvirize ndagusabye amatwi. Reka uvuga ugende. Umutwe w'amajambo aravuga ngo uhoraho wenyene niwe mucunguzi. Nawe yashunguye ntibarose ama etage. Haravuga ngo ati mwoye kwibuka ibya kera. Twibuke ivyo turimo. Ku 19 haravuga ngo ngira nkore ikintu gisha ko kigira giseruke mbe ntimuzokimenya nzoca inzira no mu bugaragwa ntembeshe inzuzi ahagadutse ibikoko byo mu ishyamba bizonyubaha be n'imbwebwe n'ibisiga byitwa imbuni kuko ntanze amazi mu bugaragwa nzotembesha inzuzi ahagadutse kugira ngo nyweshe amazi abantu banje natoranije. Ntiraheze ugende. Madamu, Imana yampaye ijambo rivuga ngo nturabe ibyo urimo ahubwo shira umutwe ku by'Imana igomba ikore kandi ndagiye zokwemera ndabibonye nabonye benshi bavuga. Nawe ngaho urafise ivyo waruzanye basiba ko bariko baravugisha. Imana irahari iri hehe? Imana irakora yakoze iki? Inzu ngumu imisi 2 ngo handi ku munsi ugira kabiri ngo abana si nagafuka imyumbati narisigaje naho rangira umusururu karaheze mugabo bice bisubira ngo nibahimbire hiyo w'Imana ninde yayibonye ninde amaze kuyibuka abagore badashima nanzakarare ngaho inyuma y'umanzu namurara none bashemera wanje rega wewe manze nyumvirize cyahema ntabazijana basingura agatumbura cyangwa nagomba pe twe turi nishimye byo dugukorera oya nizara bashika aho ko twari tunamuzanye bari kubanza ukanadusororera ukamanza ukaraba n'ico iyo dupfuma tugasigari yakagapfuma none waravuze ngo ninzara kuko yigeje abana banje ntibarageje n'abagura imbombo za 10 yo nizabariye babanza bazijana niona bazijana ntuzi none erega mazurindire bazi erega hari dusanga ibyakoze usanga ni gihano c'Imana urarabutse umutuka Imana uveho biramera ko ari umve bashimanuro bamwe basi nabazijana mpembura umwana wanje bati nayituka hanyuma erega ndabizi kagasukuti ndakama ndaguhijana yego zobukoze yego nukuri kwima yowe bacha ndamwe aya nayo kwagira imigambi natavuye sikiro niko baragara arari amayibara yo ndakuye dore jafise umudamu wanje none cyo gufasha undi mudamu yowe jewe ndago umutwe kunanira wamutoye manza mumvi aho ari kubaza karasora ndagenda ndakikore urazira kantu ndakamu Pera
bose reka ndamuramure sarasinayi bahezagira abasha imana iza bahezagira niko nanisigara isukuti kubera wowe mwana ndaburira umwana basi mwongere ingufu zisa imwe bana umwana wanje arabuze ndakigura n'abanyanya bera mwana mwongere isaha basi isaha imwe bana umwana wanje abyuke bera bera Mama, dizi niyumvira ko Imana igira bimwe. Imana irahari nimugire ubwoba Imana kubera ikibazo. inyishu z'ukurira no gusenga tangura dusenge Imana kubera iki? kugira ko biteba bikagenda neza Mama, reka dusenge. yego Mama. ariko icyo Imana ishobora byose mu mahoro y'ingabo wiyerekane hano hantu nyakubahwa ndaguhamagaye wigaragaze uhoraho nyir'ingabo niba se wifuza uriya mugabo w'abapfakazi ndaguhamagaye muri ibyo byose ndaguhamagaye muri byose data ngwino wigaragaze mana ngwino wumve ubutaka kw'ijwi ry'aba bana nyakubahwa ngwino wumve icyo kubisaba mwana ngwino uturengere mana ibihe birakomeye ndavuze ngo ngwino utugaragarire nyakubahwa twiyereke mana tubone ubwiza bwawe mana niwanyiyereka nzogushima mana ngwino unyiyereke ndabyemeye ko nzogushimira mu ibarabara nyakubahwa no kwishengera nyine nzogushimira mana ngwino wigaragaze mana mana ngwino wiyerekane mana ngwino wumve amarira y'abana bawe mana mana garagarira mana unyiyereke mana uyu munsi umwe gusa basi unyiyereke mana ngwino unyiyereke tumaze iminsi itatu turi imbere zawe nyakubahwa reka mana n'abandi niko babaye reka bahinda baragusenze mana urabumva urabishura kandi ndaguhamagaye unyiyereke muri byose mana ndaguhamagaje nk'imana ngwino wiyerekane bimeze nk'akarere ku kazi Ego turi amahoro kumwe ngo muri mu marira uko bimeze niko mwabishatse ndibaza ko urasinze umutima utubonye ngaha ndabizi ko mujye kuntora mujye kumvunga ni koko ndazi ko urasinze umutima urazi ko bivanye n'ibyo wari ujejwe by'amafaranga muri banki nta cemeza na gito cyangwa kukugisifasha cyangwa cyari kugusigura ko amafaranga atari wowe yatwaye akazi kaheze imyaka myinshi karaheze wicaye yego ariko banki iradutumye mujye kuntora mujye kumvunga idutumye ko twoshika bwo gusaba imbabazi mu gishingo cyayo kuva akazi kawe gahagaze twabandanije amankete yo kugira ngo tumenye ingene amafaranga yazimiye ariko twasanze wera twasanze ata amafaranga atwaye twasanze ata gusuma bukuri nuko zisona imana urakwiye ko icyo cyayigamara muri karitsiye sigaye nitwa imisoro mana urakoze mana ushobora byose nkawubaye nawe mana nk'abagukoreye yigeze amara mana yo mana urakoze ego bandanye uvuge ego banki yadutumye
ego tumushikirize urupapuro ukwemeza ko usubira mu kazi. Ego uca usubira mu kazi kuva ku wa mbere akazi karasiye. Sinivyo gusa hari na envelope baturungikanye yashe kugira ngo ushobore kugura. ndabuze ko ndazifata mu mana reka umunezero wawe mwishira ureba aho ariko miliyoni 150 bavuze ko ivyo ari byose ni mu gishobo cyo gusaba imbabazi. nimufashe gushima Imana nikoze isoni. Ariko rero ndababwira ikintu kimwe, oya ndanezerewe kandi numva umunezero mbutse uko ndawifatamo, ariko uko bigenda kose haruye ubuzima ngaharura n'icubahiro narivuze kiriya gihe. Ikirato sigaye nambara nk'uwize kaminuza, daba ikirato sigaye ngendamo nk'uwicaye nk'uwitwa Jera wa banki. Ntegerezwa kwitwara nitura ubutungane uko bigenda kose bitegerezwa. Oya batungitse kugusaba imbabazi kugira ngo ntubijane mu butungane kubera ibyabaye nitwo oya bategerezwa kumuvuga. Oya wewe wabikoze ariko arakurikirana n'ubutungane mugabo badusabye gusaba imbabazi nka banki kugira ngo ugaruke mu kazi. Kandi bavuze ko bazoshaka kuduza bazoca bakugira na promotion donc hajya bakorera si uzosubira gukorera kuko basanze umwizi. Ego iyo ho mumpayira menshi bari namwe muhumure mw'ijuru hari Imana. Zorihinze tugiye ko umutekano sivyo? Ego mwese muzoja ku ishure sawa? Nzobagura n'ibirato vyiza n'utuntu twiza sivyo? Mana ndasobanukiwe neza ko wagukorera ndakugwa n'isoni.